imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. muhaguruke twifatanye n'abari ku rugendo. Nitwa Patiri Jean Yude Ngendakumana, nkaba njejwe ubutumwa bwo guhanahana amakuru muri diyoseze ya Ngozi. Kuri igenekerezo rya 12 mu Kakaro 2025 aha muri paruwasi ya Gasenyi muri diyoseze ya Ngozi haramutse haba urubanza rudasanzwe, urubanza guyatigwa y'abasaseredoti, abadiakoni n'ibice biganisha ku basaseredoti, ariko kandi bikisunga na yubire ya paruwasi Gasenyi ihimbaza imyaka 75 itanguye. Uyu munsi rero ni ibirori bidasanzwe, abatumire biteka benshi cyane. Muri ivyo birori haza kuboneka abasaseredoti 12 batigwa, harimo abadiakoni batigwa 6, harabonekamwo abasomyi b'ijambo ry'Imana, abakorezi bo kwa Rutari 12, n'abasomyi b'ijambo ry'Imana 9. Uru rubanza rero twiteze kwakiramwo abantu bashika 2,000 bamaze gushika. Murabona yuko bamaze gufata ibibanza, umwungere wa diyoseze yacu yamaze gushika. Mukanya rero turaza kubona ingene bitangura, tukaba duza gufashwa muri urwo rubanza cyane cyane n'umuhari w'abakiro bamaze iminsi 3 ngaha muri paruwasi ya Gasenyi bategura uru rubanza bafashanya na komite ijejwe uru rubanza. None rero mwese tubahaye ikaze, mwisange muri paruwasi ya Gasenyi muri diyoseze ya Ngozi kuri igenekerezo ya 12 uku kwezi kw'indwi muri mwaka wa 2025. Paruwasi ya Gasenyi himbaza imyaka 25 imaze kuronka abasaseredoti batari bake. Umusaseredoti yakiteguye umunsi wo muri paruwasi Gasenyi yitwa Bertino agira 20, no kuvuga yuko hamaze kuboneka abasaseredoti bashika 20 kuva itanguye, kandi abiheba Imana benshi, ababikira, abafurera ari nabo bariko badufasha muri uru rubanza. muhaguruke twifatanye n'abari ku rugendo.
Imana yatugiriye ntawo biharura
ntawo biharura. Ivyiza Imana yakoze hano mu Gasenyi ntawo bidonda ngo abishobore. Ngabo kandi tuje no gusaba imbabazi kuko twirimbuye turasanga haronokaye vyinshi, bikononekara kumbure dushizemo uruhara canke bikononekara kubera yuko hari ico tutakoze. None ivyo vyose tubisaba ikigongwe. Tuje kandi kugabana abasaseredoti bashasha. Ingabire abasaseredoti ni ingabire idasanzwe kuko mu gihugu c'Imana ari wo muryango wa Ecclesia, umusaseredoti iyo yemeye kwitangira ubutumwa yatoranijwe niwe Yezu Kristo acako kugira ngo abohora abazingamitswe n'umwansi Shetani, abagendana ubumuga abakize. Uwo Yezu nyiraciye ku musaseredoti arahumura abatewe n'uruhumyi rwabwo ku mutima cyangwa ku mubiri, abatewe n'ubutumva akabazibura, gutyo agashikiriza inkuru nziza y'uko ubwami bw'Imana buriko burashwara mu muryango w'Imana ikunda n'abakayikundira. Ubutumwa bw'umusaseredoti nubwo kuba igikoresho kizima ca Yezu Kristo mu gucagagura imigozi ya Shetani, gutyo na ya mapfundo y'ibicumuro by'urusobangane agapfundurwa bukebuke. Ivyahora bizitanye mu mitima y'abantu bikazitanuka. Twigine riyubire dufise ubukengurutse, mugabo kandi dusaba Umukama ngo atuzamure tuve mu kabi. None rero musamirize impundu ya yubire, hanyuma duhereze iyi nkuka dufise akanyamuneza twuzuye ubukengurutse.